Okay, turabahaye mwiriwe canke mwakeye bivanye naho mutumbereye kuri ino si. Aha turi ku buntu media kandi turongeye kubaha ikaze. Hama presenter ni wawundi nyene Rashid. So hari abantu benshi usanga bakunze gukoresha imvugo nyinshi nk'imvugo bita ati waramenje. Ukumva umuntu arakubwira ati waramenjesha. Uwundi nawe akavuga ati waramenje nka Maconco. Ariko hari abantu benshi usanga bashobora kuba bakoresha niyo mvugo ariko batazi inkomoko canke iyo mvugo iyo yavuye. Novuga rero kwa kino kiganiro tugira twerabore canke twerekane canke dusigure iyo imvugo ngo kumenja nka Maconco iyo yavuye. Mbega kumenja nka Maconco, iyo umuntu akubwiye kumenja nka Maconco ni ikintu kibi, ni ikintu ciza, ni ikintu kibabaje gose. Nivyo rero tugira tuje en detail kugira dusigure. Ubwo rero ntimucikwe na kino kiganiro, mugume ku murongo hama tuvyigire hamwe turabe neza ico bita kumenja, na cyane cyane kumenja nka Maconco. Turabahaye ikaze. Hello, ndabaramukije mwese aho muri kwisi. Mbega byo bimaze gushika kuri ino si ukumva wihebuye, ukumva umenga isi ikubarayeko. Ubwo rero ndagusavye mugenzi, ntiwihebure na gato. Shishikara, gira inguvu, ukomere kwibanga kuko imbere ni heza. Na kare nanone Imana yakuremye irakuzi kandi umugambi gufitiye ni munini gose. Ubwo rero ntucikwe na kino kiganiro. Reka gumane nanje tugiheze tucumvirize kuko ibyo tugiye kuyaga n'ibintu bikomeye gose bizogufasha mu kibano, bigufashe mu rugo, bigufashe ku kazi, eka bigufashe hose. Ubwo rero maraguhaye ikaze, murakoze cyane. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I turabaye kaze kandi nkuko twari duheje kubivuga, iyo umuntu avuze ati waramenje nka Maconco bifise iyo vyavuye nivyo tugira turabe. Nuvuga muri make habaye umugabo bita Maconco. Uwo mugabo Maconco yari umusore mwiza gose. Ego kweri yaratomoye yasa neza. Hama rero umwami aramugomwa. Umwami amugomye yaramukunze kubera ubutore bwiwe, kubera akaranga kiwe aramugomwa. Ahubwo umwami yipfuza yuko yomubera umukwe. Umwami rero acaramugabira. Nyamwami icambere na mbere yamuhaye umukobwa wiwe w'imfura. Aramuha umugeni, aratwara. Ahubwo acanamuha n'intara mu gihugu yatwara. Uwo mwami acaramugabira intara. Muri make novuga yuko yamugize nka guverineri. Haramugabira n'ibindi byinshi, amatungo, inka, ibintu mwe nivyo. Rero Maconco haragira igihe aratunganirwa mu ntara yiwe, araba umuntu akomeye pe. Haragira rero igihe Maconco agenda gutemberera umwami. Maconco ageze ku kirimba kuko urumva yari umukwe. Baramwakira neza, barakira umunsi mukuru, baramugaburira, baramufata neza, bamwereka harara. Hama buraca. Bukeye umwami nka sebukwe arabaza umuhungu we aramubwira ati none mutama, ati rega mbwira icyakuzanye. Umugabo Maconco arinamura abwira sebukwe ari wo mwami ati reha mutama je cyanzanye. Ati je naje ungabire ijya mbwa yawe. Aho rero iyo mbwa yavuga ntayari yindi, yari imbwa umwami yakunda gose yitwa Rurebeya. Umwami aratanga arashituka aravuga ati
nkugabire imbwa yanje. Umwami aramwibutsa neza amubwira ati muhungu mukwe wanje, naraguhaye umugore, naguha intara, naguha amatunga, nabaha ikirimba aho muba, ukeneye imbwa yanje? Aravuga ati oya kweri. Avuga ati jewe notuma nguha ibindi byose, ati ushaka ati ntume nkugabira ikino gihugu canje ntwara, ati nkugabire byose, zino nka zose, ibintu byose ntunze utware, ati ariko je kugabira Rurebeya ati ntibishoboka. Maconco arensistaga, aravuga ati oya mutama, ati jewe ico nkeneye ni Rurebeya. Umwami aramubwira ati oya ntibishoboka mwananje. Nishavu ryinshi gose, Maconco arahaguruka arivumbura, arabwira umwami, avuga ati je nukuri kwimana mutampaye ino mbwa, ati jewe ndiyahura. Niho yaca yivumbura aca aragenda, aca aratahiwe. Atashiwe ageze muhira, nta kuyagisha umugore aramuvugisha ntiyavuga, umugore aramugaburira ntiyajya, aca arivumbura. Yagenda gutora ishuka, aca arayitora, ahubwo ntiyaryama no mu gitanda mu buriri, aca agenda kuryama kw'irembo. Umugore aracanganyika, aravuga ati none ibintu ntibikigamana, umugabo wanje avuye mu bukwe, umugabo wanje yari yambwiye yuko agiye gutembera amabukwe, ariwe mama wanje nyina bukwe, ati none ibi nibiki, nibisigo n'amapepo nibiki? Arabura ibyo afata. Ijoro rirabandanya, umugore yiryamanye wenyene, ni hagatima kavuga ati oya je reka ngende kura mugabo wanje, hari nawe usanga yapfiriye mu itiro. Niho yagenda iyo aryamye, aramaze mugabo wanje Maconco mugabo wanje nibiki mbarira, none nikibazo giki kutavuga uvuye kwa data bukwe, ufise byose baratugabiye, kwa data nta kintu na kimwe ubura, ni mu bwami ntacyo nigize mbura, mbwira uco ukeneye mugabo wanje. Maconco niho yinamura abwira umugore ati rero jewe umugore wanje nakubwira, ati uzi n'inkuru ikintu kimbabaje, ati je nagiye kwa sobukwe, ati ngene bamfashe nabisha, ati je kubona sobukwe na nyoko wawe so na nyoko n'abasaba Rurebeya, hama bakayinyima, naciye mbona yuko no muryango atakintu pe. Kandi jewe navuye nababwiye yuko no kwiyahura shikaniyahura no kubaho je sinosubira kubaho mwabona buzima. Umugore acatanga gutetemera, aragira ubwoba. Umugore avuga ati none gamana ibintu bibaye nibiki, aya madayimoni ateye nibiki mwaruno rugo? Ati jewe kweri ciko umupfakazi, nkiri muto atakintu na kimwe tubuze kweri. Acagira ubwoba, niho yaca yitera mu nzu, aragenda atora igitenge, aca ariruka agenda iwabo, ariho kwase, ariho ku mwami. Ashitse rero iwabo, so yari yagiye mu afere, yarigiye mu bikorwa byo gucunga igihugu, byo gutwara igihugu. Aca asanga aho nyina wiwe n'abari bacunze urupangu baramugururira ko bari basanzwe bamuzi. Arinjira, nyina we aramwakira. Nyina we yamubaza ati mwananje nibiki bikugenza ugenda ijoro ga mwananje nibiki? Saa sita z'ijoro, saa saba z'ijoro ugenzwa nibiki ga mwananje? Nyina we aramubwira ati mama reka ibyo bintu, reka iyo nkuru. Ati we nubizi, we nuzi ko Maconco umugabo wanje yaruka ngaha, yari yaje kubarabaga mama wanje, aje kubasaba Rurebeya, hama Rurebeya muramwima. Ati urumva ubu yatashe Maconco umugabo wanje, ati no kundaba ntakene no kumbona, ati no kugenda kuryama no mu gitanda ntakijya, agomba kuryama mu gitanda, ati no kujya ntakijya, ati ebana urumva yiryamira hanze, yiryamira hariya ku ntuzenye kw'irembo. Nyina wiwe aramubwira ati mwananje, ati je ibyo bintu je ndabizi, atari ko mwananje, ati kana kubarira, ati jewe twarabahaye byose, twabahaye intara mwana,
tubaha n'igihugu twaragombye kubaha, tubaha amatunga yose mukeneye, nta kintu na kimwe muzi. Atari ku mwananje hamwe mwotwara irya mbwa Rurebeya ya Mutama ari we so wawe, ari we mwami, ati nawe nyene yoca yiyahura. Ariko bivanye nuko umukobwa yikundira umugabo, yariko yarabajwe n'umugabo wiwe, we yagomba imbwa Rurebeya kugira yigire. Hama rero cyo yakora cyabwira nyine we ati mama hamutampaye Rurebeya ngena yitwaye, umugabo wanje ko abona ari yahuye, ati naje mama wanje naje muce muza guhamba naje cyane yahura. Yonyine nawe acagira ubwoba, acagira intuntu agahinda karamurenga nk'umuvyeyi yavyaye. Aravuga ati yo ati none nabigirene, aracanganya ikigo. Niho rero byace bimwanka, avuga ati nta kundi. Acabwira ati Rurebeya parisa izirise hariya, ati genda utore mwananje, ati ariko urabizi turazi ingene so wakunda Rurebeya, ati nawe agataha, ati nawe nyashashika yiyahura, ati nanje nzobambuza umugabo. Umukobwa avyumvise yari yirutse, aratemaguza aragenda, imbwa arayitora aca arayitwara. Agishika kw'irembo hariya ku mugabo wiwe, agishika kw'irembo gusa niho yaca atangwa guhamagara umugabo, avuga ati Maconco umugabo wanje, Maconco umugabo wanje, ati nyaruka, ati bimwe warire wabironse. Maconco nawe sinzi ingene yazanzamutse arabu abona Rurebeya iraje, avuga yambwa nari nkeneye ndayibonye. Aca asimbira ku mugore, arasoma umugore, avuga ati wa mugore we ndakwemeye, wewe uri gikoko cy'umugore, ati we niwe mugore wa mbere waho kw'isi, ati nta wundi mugore azoza gusumba. Aca aramusomagura amuterura. Niho Maconco aca atora Rurebeya barayitwara. Rurebeya ntibayitwaye, imisi irarengana. Umwami rero muri iryo joro nyene niho yaciye ataha. Umwami atashe nkuko yarasanzwe abigenza, yarahamagara imbwa ziwe zikaza kumwakira. Niho yaterera mu gahogo, arahamagara ati Rurebeya urihe mbwa yanje ingunyakire. Ararindira yuko Rurebeya iza, arabura. Aravuga ati none nibike bino bintu, avuga none Rurebeya kwitahura iryama iza amasaha nzi umwami wayo azirako byagenze gute. Niho yinjira, umwami arinjira mu cyumba, arabaza abakozi, ati mwabakozi mwe none gute Rurebeya ireho atayambona. Abakozi bavuga ati Mutama nayo tubona. Umwami aregera umutamakazi we, amwegereye aramubaza ati mutamakazi wanje, ati madame, ati bimeze gute Rurebeya arihe ko atawumbona. Ariko bivanye nuko umutamakazi yarazi ukuri, yarazi uko Rurebeya yayitanze, arakauka ntiyavuga. Aravuga ati je ntavyo nzi kweri. Umutama ararakara, aca afata ubureta arikunkumura, afata ishuka arikunkumura amashuka. Niho yaciye agenda kuryama hariya ku ruhimbi, hari imbere y'urupangu canke imbere y'ingoro. Aranavuga ati jewe ntihagire n'umuntu azosubira kumbyura, ntihagire n'umuntu azonzanira ico kunywa canke ico kurya, jewe Rurebeya wanje atabonetse. Mutama yarafise romoro, umwami yarababaye gose kubera imbwa yiwe Rurebeya. Hariya hirya naho Maconco yariko ariryohererwa na yambwa y'umwami. Imisi iragenda. Ariko uko imisi yagenda niko umwana wa Maconco nawe yatera kura. Umunsi urizina, umwana wa Maconco arabwira ati papa, ati ndagomba kugenda kuramutsa sokuru. Bavyumvise, Maconco arahamagara umwana wiwe amushyira ku ruhande, aramuha ibyo twokwita amasharti canke amategeko. Aramubwira ati mwana wanje, ati nta kibazo, genda utembere sokuru wawe. Atari ko mwana wanje ukazokwenda ukavuga yuko Rurebeya ari ngaha, ati mwana wanje nzoca nakuvuma, nzoca naguca mu bana, ati nzogukatagura, nzogukerera ukazomena iryo banga yuko Rurebeya ari ngaha. Mwana nawe aravuga ati Mutama, twebwe bo kwa Maconco, ati twebwe
twebwe n'amabanga gusa ati tuvuga umwana baramutekerera aragenda. Umwana mari aragera ku kirimba. Ageze ku kirimba kigera hariya niho yabona umutama ari wo mwami. Aravuga ati kumbe rero ahubwo bari bazi yuko onza umwami yaje kuntegera. Niho araduza ukuboko aravuga ati sokuru ati je mwene Maconco ndi ngaha sokuru ntumbona nyarutsa nimuze mu nterure. Sokuru nkore nta na kimwe yavuga. Umwana araduza amaboko aravuga ati sokuru rega nashitse nimuze munyakire. Sokuru yibere muri romoro yigwara imbwa yiwe. Niho rero wa mwana yegera aregera sokuru. Avuga sokuru nimpore ko mutanyakira. Sokuru arihorera. Yavuze kera rero nyamwana avuga ati je sokuru ibi bintu je sinzi ibyo ari byo. Ati je sokuru ati ibintu munkoreye ati je ndasubiye ku kirimba iwacu. Ati sokuru ucu ushaka kunce mu bana bawe ati je sinzosubira kuzakora abasokuru. Ati kubona ucu ushaka kunce mu bana ati ko ntanyakiriye. Ariko umwami araraba agira umutima agira umoro y'umuvyeyi y'ubwuzukuru. Yari umwuzukuru we wa mbere w'imfura. Agira agatima ateza agatima imbere. Niho acavuga ati mwana anje ya reka ati garuka mwana anje garuka ntugende. Acavuga ati ngo nkubwira ngo. Niho yamwicarika ngaho imbere y'ikirimba. Aramubarira ati mwana anje ati je amagonya mfise ngaha ni menshi. Ati Rurebeya yanje yaragiye ati kandi sinzi yiri ati kenzi sinzi nuko imerewe. Nyamwana abyumvise aravuga ati muta ati Rurebeya yambwa yawe mukunda ati niyo kubuciye amahoro ati ahubwo banza kwiruhuza. Avuga ati Rurebeya iri kwa data Maconco cetuza ebana acara musimba arasoma umwana acahamagara intora mpamagara abategetsi bose bari ngaha. Avuga ati tegura umunsi mukuru ukomeye gose n'umwana tumugabire kuko arakijije ubuzima bwanje akijije ubuzima bw'umwami. Barayanga inka zikomeye gose ziryoshe baragira umunsi mukuru. Umwami aramugabira kubera atanze sokre ikomeye gose. Umwami rero kubera nishavu ryinshi gose umuntu yamutwaye Rurebeya niho yacetegura igisoda ngaho. Arabwira igisoda cyo ati nimwipange ngoma mugende kwa Maconco mutore Rurebeya wanje mumuzane atariki ibyo mukoza Maconco mwe murakora ibyo mugomba. Mu majambo make umwami yaratanze uruhusha nyamba Maconco bamumena umutwe bashaka umutwe wa umene. Igisoda rero cy'umwami kiritegura imipanga imiheto imyampi kiraduga umutumba kigiye kugwana Maconco nawe kuri iriya kote kwa ruri ruhande ntamva yarasanzwe afise igisoda ciwe kandi yarafise abagenzi abamirisi bafise igisoda. Niyo yagenda kwita ku bagenzi agenda ku bagenzi agenda arababwira ati bagenzi nimuze mumfashe rego urugamba rwakomeye. Igisoda kizera kuri ya musozi. Umugore wa Maconco yarabonye abasoda aravuga ati bajyana abasoda ba data arabazi yakuriye ku kirimba. Umva yaciye yinjira mu nzu arabwira umugabo we aravuga ati mugabo wanje sobukwe araguteye kandi urazi igituma guteye urazi ibyo wakoze. Rero abagenzi biwe nk'abo bose baramwankiye Maconco baravuga ati ubwo rugamba ntago twojamo kuko we ibyo wakoze urabizi. Ariko habaye umugenzi umwe wa Maconco kanugunugu aravuga ati Maconco nta kundi ko twara abagenzi reka tugende kugwana n'ingabo za sobukwe. Niko kanugunugu yategura ingabo ziwe Maconco ategura ingabo ziwe baraduga ku musozi bagiye kuhura n'ingabo z'umwami.
ariko rero umutima kanugunugu uramufata aravuga ati je bino bintu ndiko ndakora sibyo. Aca arahamagara Maconco aravuga ati Maconco mwene mwama mugenzi wanje ati ndagukunda atereka ngo hanure ati runo rugamba tugiye kugwana ntirukenewe kandi nano maraso agiye kupfa nakenewe ahubwo reka ngo hanure genda kwa sobukwe usaba ikigongo. Sobukwe yaguhaye byose, sobukwe yaguhaye umugeni, sobukwe yaguhaye intara, sobukwe yaguhaye inka, aguha byose, aguha ubutunzi bwose, nta na kimwe warubuze. Ati ko rero Maconco wamenje genda usaba ikigongwe, usaba ikigongwe sobukwe akubabarire ntagire intambara igiraba. Rero Maconco kubera ubugarariji n'inguvu yiyumva niho yaciye afata icuma avuga ati umugesera yanka kumfasha urugamba ahubwo tunamukuraho. Aca mutera rya cumu, amuteye rya cumu ricarira muhusha kanugunugu. Kanugunugu nawe yari yamaze gupanga akarere, yari yabitse pistole, niho yatora pistole aca mukubita urusase Maconco ngo mu mutwe. Umugabo Maconco caragarama abarapfuye. Niho kanugunugu yacavuga ati umumenja turamwishe ati kuko no kumenja wari wamenje. Inkuru ya Maconco rero yavuye ngaho nivyo bavuga ati iyo bakubwiye ati waramenje canke ati wamenje nka Maconco, iyo nkuru niyo yavuye. Murakoze cyane. Abasanzwe bakurikira ubuntu media rero muri make aho ngaho turumvikana neza yuko ba Maconco babaho. Ba Maconco barabaho kuri inosi kandi baracyabaho. Abantu batabumbwa n'ivyo bafise baba bagomba byose. Nuvuga ushobora kumuha ukamuha kuvyo ufise, ahubwo akagomba yuko agutwara n'ikirato wambaye. Abo nibo ba Maconco, abantu badashima. Nuvuga rero no mugani uratwigisha neza yuko Maconco ntacyo yarabuze kwera, yari yararonse, yari yaragabiwe, ariko kubera inda ndende kandi ari yihumira indya niyo yatumye apfa nk'imbwa, kubera kugomba ibintu byose. Urumva yagomba utuntu twose tumwami adutware, n'igihugu urumva yari yagombye kugitwara. Nuvuga rero uwo mugari cyo twigisha nuko atamuntu yakwiye kuba kumera nka Maconco kwera. Ugatungwa na bike ukamenya gushima, apana kwama kumva yuko utuntu twose ari wewe, kumva yuko ibintu byose ari wewe wo kwama utwara byose. Hama mu nyuma ni hahandi uzosanga yanda ndende yagutumye kugomba byinshi, ugasanga ahubwo utangwe no kurondera ibintu udakeneye mu buzima. Hama kumpera ugasanga uhejeje nka Maconco, nkuko Maconco yahejeje nk'imbwa. Turabashimiye bakurikiye kino kiganiro no munsi. Hama nkuko dusanzwe tubikora, turabasaba abataragira subscription muyigire, kubera hariho nombre ya subscription turezo hushikako, tuyishitseko natwe tugire motivation kubandanya tubagirira ibindi biganiro, kuko nkuko nabivuze ubuntu media tugiye kuzana ibintu byinshi. Ibiganiro byinshi bizoba mu Kirundi, ariko hazoba n'ibiganiro byo mu Giswahili, hazoba n'ibiganiro byo mu Gifaransa. Hama ndabashimiye cyane abashoboye gukurikira kino kiganiro. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza cyangwa mugire ijoro ryiza bivanye naho mutumbereye. Imana ibahezagire.